Yes, mahoro y'Imana abani namwe. My name is Mr. Boy the Sheep, Mr. I don't care, Mr. Dollar Boy, Mr. Sharpman, the lion in the jungle. I like support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Kuva kera namye nanka gutamika ijambo. Ariko kandi ngejeje gutanga amakuru, ariko kandi amakuru nyayo. Sinjeje gutamika iki ijambo nkabazanira amakuru atariyo. Nibaza ko ugaragaje ko video namaze gushira agaragara. Of course indirimbo yagiye ko saa sita z'ijoro za hano iwacu, ni indirimbo ya Natasha Ngendabanka yise ai aiwe ai. Yes, neza neza mbere yuko ninjira neza na neza mu idonido canke mubigize ino ndirimbo nziza cyane, amasanamu meza cyane, sinigeze ndababwira ukuri kwanje uburyo twagenda Natasha byabaye byose, ama insolite buri kimwe cyose icyabaye cyose. Ino ndirimbo novuga ko ndanayibonye cyane ibuka ibyabaye byose, aho nafatirwa Rutemikirere na The Queen, Natasha Ngendabanka, umwe mu bantu novuga yuko bafatiye runini no muziki ndetse na Afrika muri rusange. Neza na neza nibaza ko imbere yuko za kuza kuri uno muziki kubera ko wakoze ukiriya gihe nari mu rugendo turi kumwe na Natasha Ngendabanka. Mfatirwa indege for the first time nk'umu YouTuber wa mbere afatiwe indege ndetse anagiye mu kindi gihugu agiye gukora akazi. Byarabaye ndetse n'ubu ndacafashe ya mbere ndacari jenyene kandi nabikorewe na Natasha Ngendabanka. So reka rende babwire ikintu kimwe, rero ni cyari something abantu muri kumadukana kuri Star TV, ndababwire ukuri ndetse nabashingiye nta ivyabaye, insolite zose zabaye, ari byinshi ntababwiye, ari byinshi mutamenye, ariko kandi niwo mwanya wo kugira icyo ndabivuze ko. Jewe bakimbwira yuko banguriye tike yo kuja muri Uganda. Natasha ko yanguriye tike tuzojana muri show Uganda. Ubwa mbere nabona umenga pete navuga ati nivyo kubera ko Natasha amaze gufasha benshi, ariko hari nabibona nk'indoto. Ndibuka je kugira nemere gutike nigeze guposta foto, hari abantu babikora ariko je nabikoze rimwe mu buzima, ariko bimvyarira umusaruro. Hari abantu baje kugura cy'indege na cyane cyane aba artist agafatira imizigo agasunika nk'ugiye gufata Rutemikirere, bakaca bamubwira bon voyage, bakamuposta ku mastati yagiye kumba tagiye. So rero je nabikoze rimwe bimviramwo umugisha, maze kubikora ndaposta Natasha Ngendabanka haravuga ati iyi ngegera Star Boy cyane umusore, habo n'umwe yavuze ko ndigegera, ariko kubandi gwanyishora kuyita ingegera. Urumva ati umuhungu Star Boy nta mafaranga afite yo kuja hanze agafata Rutemikirere. Yego koko je nta mafaranga n'ubu anashima mfise yo gufata Rutemikirere canke kwifatira Rutemikirere, ariko abayafise umwe mu bayafise yarabikoze. Bimaze kugenda uko ndabona tike barayinyereka, ariko urumva iyo vyahereye amaze kubona iriya poste yanditse muri commentaire ati ntawugiye, umuntu azokuriza indege rya mbere ni jewe Natasha Ngendabanka. Iryo jambo ari imbere naciye mvuga ati Natasha n'umwe mu bantu basezeranya abantu agashitsa, amaze kumbwira yuko atawundi umuntu azomuriza indege for the first time. Cyane navuze ati reka negereze, ariko kandi navuga ati Natasha yasezeranye arashitsa. Ariko umutima nkibaza ati nk'umuntu ro yindihira imbere Natasha nazava reka ko yindihira. Ndavuga ati n'ubundi nta uri imbere azoyindihira. Bimaze kugenda uko itike mu nyuma ngira sesekara barambwira yuko bafatiye banguriye itike ibintu bimeze neza, ahubwo je nari nzi ko nzogenda jenyene cyangwa ndabasangeyo, numva ngo tuzona jana. Shavu wari umunezero udasanzwe kuri Star Boy the Sheep, na cyane cyane ko mu muryango jewe mvamwo nibaza ko bamfise nk'abantu batatu baba bamaze gufata indege cyangwa Rutemikirere. Navuze ati kumbe ndabaye wa kane. Yari abantu usanga twivira mu muryango usanga udahenze atari byadanje. Bya bintu usanga turi inyama tugira ndatoye, ugasanga umuherereza atora ubwanyu mugasanga atoye n'akanyama gatonya mukuru kwera aba yatoye runini. So ako nagaciyemo. Bimaze kugenda uko dufashe Rutemikirere, tucinjira kwanza mu kibuga cy'indege, kwera ko Natasha numwe mu bantu bahazwi ko bafata Rutemikirere nka bisi, ukunyu usanga umukozi aba mu Cibitoke afata bisi everyday mu gatondo agiye town ari yakorera, akongera agataha ku mugoroba agasubiraho bukeye. Abandi barabasaka haje imbere ku muryango,
ariko twebwe tumaze gushika batuye imizigo yacu baterera hari abandi baragaze hajya barabagira checking buri kintu cyose iki niki twebwe imizigo yacu yahise higenda rero nakubwira ati iyo umuntu amaze kubaka izina cyangwa ari umwizigirwa banamuzi usanga byoroshe yuko ibintu vyiwe bimera neza nico bituma namambwira abantu ati rondera umugisha cyangwa wiyubake wikomeze mu bikorwa vyiza nawe bazokubaha kandi bazobona yuko ukomeye kandi wiyubatse ukomeye wakoresheje ibikorwa vyawe ndetse n'inguvu zawe kuri wa mutima mwiza umuntu abafise buriya buriko urakomeza izina ryawe ntabwo uri kurubaka izina uri gukomeza izina ryawe uriko urakomeza wewe uri kurubaka izina wewe uri kurakomera hari gukomera izina gukomera no kuba wewe ukomeye kuko izina n'umuntu biratandukanye umuntu wewe ukomera umuntu akakumenya ko ukomeye ugasanga mbere n'izina nta niryazi bimaze kugenda uko urabona abandi bararindira ko indege iza abantu barindirira kuca tuja ahantu haje abantu baba ambassadeur aba kinga mateka intebe nyene z'amasaro ministre turicara aho tuhicaye turi nk'abantu bangahe yari je manager Rafa DJ Rafa ndetse na Natasha Ngendabanka n'undi mupapa yari yambaye costume avuga ati ni cyahantu hicara aba ambassadeur n'aba ministre ko badida ndetse indege imaze gushika mu gusohoka twe twasohokanye hiwacu guca ku bantu maze ko navuga ati indege haragabuye hari abaja hamwe n'abandi aja bashinga amateka n'abaki dusohokana hari nyene basohokana nsohoka mvyimba ndaronko dufoto turagenda turashika muri Uganda ariko kandi mu ndege kansolite ntababwiye Natasha ari mchukuri ya pomba kanipatia si unajua banakupatia pombe moya ari inzoga yitwa Banange narayikubise seke mu ndege ndavuga ati bana kunyota mfise ivyo mu ndege ahubwo vyose mvayo mpombeje narakubise Natasha kwera ko wowe ntiyanyoye Banange kwa twavuye muri Club Dirac dufungwe duhaze twatabutse kuko je nazindukiye muri Club Dirac mbere yuko dufata rutema ikirere nazindukiye muri Club Dirac ati jenza kugenda kumanza kunywa kayi twari twabivuganye ko ariyo duca ariko kandi jewe nakoresheje umwanya ko navuga ati mu ndege baracegwa ucere ucusubira inyuma navuga ati ntibasubiza inyuma kubera ko sishaka ko bansubiza inyuma kubera ko nacerewe ngo gufata rutema ikirere yari yafunguye yarameze fresh ariko jewe inzara narayigumana kubera ko kujya kunuga umuryohewe ngira n'inzara irabanyinshi ngumuryohe ati ngiye gufata rutema ikirere arangira akabanange hajya kunywa yongera ndanywa manager DJ Rafa arankubita pe vyande ankubita pe vyande ajya pembeni urumva navuye mu ndege nazumwe ngira nturiki mama Banange ngo ndababwiye ati mumbe ko na whisky ngaho na kave byose barama mvuga ati jewe inoti narihiwe kuko ico gihe menga tike yanje bayirishe mu ma $420 oui bandi itike ya $420 ico gihe $420 $450 guco idolari umbiye noti bandi hindege gusa bashizemo imirete nagiye mpombeje Club Dirac ariko sino yihomvya inkoko bakuntu bakora inkoko hari ugasanga bacira katagura ubupande pande usanga uye inkoko yose kwera ko ubuyora nk'umuceri urumva ubuyora nk'umuceri barabukatakata buto butanya mu gatondo bagiye kunywa icyayi ucishirako ikibana acha hari ibintu umuntu cyangwa akavuga ati ibi bintu ndiko ndarota bimaze kugenda uko dushizemo Entebbe kuri airport ya Uganda turashika fresh buri kintu cyose manager afarambye twagikora uko Natasha la boss ya hamwe ati niki bagikora uko kuko hari umupeza muri uwo mwanya narinzi bambiye gukura ibirato bavuga ati none je hari umuntu nivye ibirato ko mubwiye muri ibirato kumbe biko bitegerezwa ko babujyanye abantu mufata indege mukambara amatimba rende murarinda kabisa mu ndege singongo ambara dukamba mbere dupapa cyangwa turato tworoshe gukura nasanze ahantu rero dukura ibirato ndakubona navuga ati nibagira abanye ibirato mbere ndabona bose bariko barakura ibirato turagenda baratwakira kabisa Abaganda batwakiranye urukundo rwa danje baradutura n'imodoka nziza ibaze Natasha ari mu kiduga gihenze gikaze nase mu kindi kiduga gihenze Natasha na manager oya mu kugaruka ngo ahantu twagiye n'imodoka zibiri muri uwo mwanya twagiye mu modoka imwe la boss n'uwari kuvora natwe turicaye inyuma nyene
tuduherekejwe n'izindi modoka hafi 5 turava ngaho Nyantebe baradutwara ahantu twategerezwa gushikira muri hotel twagenda turaraba Uganda twagenda turaraba uko nimeze urumva rero bimaze kugenda uko turashika aho twashikiye tumaze gushika aho twashikiye muri hotel erega nirenda kuntu nwa juice nikakunywa juice bakanipa facture nikaona $25 cocktail mnajua nikaona $25 nikamwambia mimi nakunywa kitu cha $25 kumbe sinari nzi yuko Natasha twagiye muri hotel bakoresha $1 abizi urumva jiwaze twashikiye muri hotel dukoresha $1 gusa muri quartier y'aba boss ajya bayita gute nini bukizina ndaza kuhavuga twakoresha $1 gusa nyoye cocktail nasanze ari $25 ndamubwira manager bari numba $25 sasa hizo hela ndazitoa wapi nikasema nakashatani maliza kweli $1 Mungu ade $25 akanambia usiwe na shida tulikuja hapa najua kama tunakuja fasi kwenye banatumia $1 tujana bakoresha iki $1 urumva Natasha nyuma yaho narabibwira ko banciye $25 aciyaza Starboy anye Natasha hari ukuntu shayifite umutima mwiza n'ukuntu aganira Starboy hapa banatumia $1 sijogope hari ukuntu akunda kuvuga Starboy hapa banatumia $1 usijogope rero nuko nagiza kajuici yiwe amazi ndanyoye $15 naravuye ngaho nkonsumye niburi $4,500 $5 kugira nsubire inyuma rero umunsi umwe nikasema abani baponyoke nende mvile nizivunjishe franga nifanye aje kaguma nkoresha $1 nahesabia $25 mu marundi ni hera ngapi $25 ndashize mu marundi na mahera menshi cyane nta araza kuva mu hafi mu madesa mu masaka 30,000 aho nyoye cocktail kavuga ati nk'uyu ndi yavunja mu maganda yo desa kombye ari kuva mu maganda $100 kuko desa kombye $100 mu maganda desa 50 y'amarundi ni $130 y'amaganda $100 ahubwo na 10 y'amaganda mu madesa 30 y'amarundi urumva bimaze kugenda uko narakonsomye nkonsoma hafi $4,500 hageze yuko bava rero mu Buganda hasigaye nk'imisi ngaye baraja muri shooting video barashootinga video urumva video bayishootinze mu Buganda barahetse bayihejeje kuyishootinga bacavuga ati reka tumanze turuhuke aho video ntiyaheze uwo munsi bacavuga ati bagira baje muri Kenya ariko bivuze baje muri Kenya bacavuga ati turaja muri Kenya ariko turaza kuva Kenya tuje tuja muri Tanzania aho ntangura kwimvira ati hose bazonjana cyane mana yacarambira ati wewe reka tugende kwa gutwa twavuganye na DJ Rafat genda afise ibintu ngiye gukora mu Burundi kandi ivyo bintu nije ndabijejwe manager Rafat ambira ati wewe reba kufise ibintu ngiye gukora mu Burundi wewe taha nta kundi twe turacomotse Kenya bagira bandihira indege tujane Kenya no muri Tanzania cyanda babwira ati genda giye Natasha Charazara boss acamahira manager Rafa $2,000 hajya nangara oya menya mwa Emile Wisa kwera kwa yandi mahira je nasigaranye mu ngaro genda umugirire shopping narazaje likasema sasa maudara boss ila yote unanipatia mimi nilitoa machozi narakorera musozi mutana anakupatia hela ya kupata hivyo nuri mkuru wiwe nuri musaza au musaidi chochote mu maisha yake yeye iko vile anapambana iko na franga ni mgore w'umuzungu nilitoa machozi bana ikaanguka kabisa amoso zarakoroka kwera ku ibintu ndiko ndakoregwa cyo turajana na manager afa kwera amenyere mu Buganda murabizi ko manager akunda gufata nawe n'ingendo nyinshi cyane ari bari kumwe na Mabujara boss canke the queen umuririmbyi kazi Natasha ngenda banka n'igihe bari wenyene urumva
turagenda turatembera isoko ya Uganda yose nikanunua viatu vikari ma Balenciaga gasanga Balenciaga ndayiguze 150 y'ama Ganda mu Burundi gasanga ni matro 110,000 ndagura imipira umupira umwe nawugura 60 y'amagano gasanga mu Burundi nka 130,000 urumva ndagura imavingi kugwa 150,000 y'amarundi y'amavingi naje nambaye ngarutse urumva ndagura ibintu bikaze binahenze kandi ndabigura mu Buganda ahantu apana barangurira ahantu hari ibintu vya premier qualité hari umutipe adanaza ibintu vya premier qualité biva mu Butaliyano bimwe urumva ndagenda ndagura amahera yose ndayatobora rero sasa bagiye insolite ndayikubwira aho yagiye kuba bagiye muri Kenya je bansika muri hotel baransigira amahera make nabwiye abo muri hotel munajua sasa mimi nabatoka naenda mu hotel ya kawaida yenye wanatumia maganda juu ihera siwezi nikaitumia hapa nijifanye sawa vile na mimi niko na dolari Natasha yagiye mimi nawakwepa nikamwambia hivi msimwambie Natasha kama natoka hapa change kufuata inde hotel nabwe jambo ubuzima bw'iwanje buri hasi muntu yache mimi nigende nijitafutie nyingine hotel nikaenda tafuta hotel ya siku ngapi siku 3 usiku nilikuwa nalipa aho nagiye 30,000 ya maganda urumva ni hafi ma 70,000 par jour lakini kwa nifasi ya mzuri chanja hiyo misi ngaho 3 no gufungura sinafungura ngaho kuyo hotel navanga nkafata motor mu petit kwa Frank akora ari mu motor w'umurundi na mu telefone changaha untwari akajaza kuntora anja kufungura maraka bareka barundi hafi y'abantu bitanga mari mu nyamayiba kama inamayiba urumva abantu bari restaurant y'abarundi akabareka barundi nunaje gufungura imiceri n'ibirayi kugira ndonka amahera ngarukana mu Burundi hageze ko subira inyuma twaguma tuvugana na manager afa ndabigenza gutarambwe kuko cy'indege ni wagenda baraza kugutwara paranunki mu taximen wo mu Buganda taxi zo mu Buganda ziba zizimvye arankura mu Buganda Kampala ashikana Entebbe tugeze Entebbe ibana sinabaye umupeiza kuko manager yambwira afata ubigenza kuno ndinjira hama ndagaruka urumva ko iyo ndirimbo by shooting he Uganda Kenya Tanzania bihugu bitatu je mwere ko amafaranga yatakata miliyoni 83 zishika zikozwe mu ndirimbo imwe 83 millions ashobora kubashika ushize mwayo na konsomye je urumva ndubaka inzu mu gisagara amahera akoresha indirimbo Natasha ashobora kubaka inzu mu gisagara nkarongora nkanatongozamwe umusheri nkamusorora kugira ndamusomeshe kugira nyemerera urukundo buri kimwe cyose nkanarongora nkubaka inzu nkabibujumbura afise inzu yiwanje mu mahera yakoze ino video reka tubandanye nenda bahandi makuru yo mutari muzi so rero ugerageje kuraba ino ndirimbo ni indirimbo vraiment ni indirimbo vraiment imeze neza nkuko nabivuze ati yaratwaye amafaranga menshi cyane indirimbo bashimye kuyita niyo ndirimbo ya Natasha Ngendabanka yashize ahagaragara saa 6 z'ijoro abantu tumenyere dushira indirimbo ku muranga ariko yavuze ati let me give you something, let me give you the hit minuit saa 6 z'ijoro urumva kwera ko gufungura ntibiraba amasaha ni biri mugerageje kuraba histoire yayo kumbure reka ni ndiri mugerageje kuraba vraiment ndiri bimeze neza guys ndiri bimeze neza ni ndiri yagerageje kuririmba ase ngo nilimpata mpenzi nikataka nimuoneshe show nikaingia kiwanjani bila jezi matokeo nimefungwa go sasa hii goli ni nini amebeshwa mimba hao sasa Natasha akaingia munani mkiwanja bila jezi afu akaingizwa goli kivile ku bantu badatahuri Giswahili kumbure ari nanje duke mbandatuzi hegambe kase n'udusisobanura yashatse kuvuga ko yabonye umukunzi yashaka kumwereka neza na neza yashaka kumwereka ko yageze mu kibuga taka nyene
uvyumva uko byagenze uravyumva, yani yashaka kumwereka mu kibuga ukuntu bimeze atambaye ijezi. Matokeo urumva impera nimero ukuntu byagenze, urumva ko yinjijwe igori, sinzi ko yatewe imbanya dono sasa hii nyimbo iko poa, yani Arani yachi alirimba ati nilijifanya fundi kitandani mpaka juu ya dari. Yani yigize umufundi mukanishi yigize umufundi kabisa, birangira kabaye kabisa. So ugerageje kuraba ino ndirimbo, ni indirimbo imeze fresh, ariko kandi ni indirimbo nziza cyane. Ugerageje kuraba video kabisa isa neza cyane video. Mapenzi ya siku hizi kila mtu na wake, kama na mpenzi wangu takupiga kofi wewe. Anasikia nataja. Mapenzi ya siku hizi kila mtu na wake, kama na mpenzi wangu takupiga kofi we. Ariko n'umuntu adatahura Igiswahili nibaza aratahura ivyo bintu kabisa. Urukundo urumva ntigoroshe. Urukundo ntigoroshe, avuga bana ja kure ibintu zenye n'umukozi wanje cyane ndagukubita kofi. Ni indirimbo ugerageje kuraba, ni indirimbo nziza cyane, ni indirimbo ifite amasanamu meza cyane, ni indirimbo yakorewe mu bihugu bitatu: Uganda, Kenya, Tanzania. Ni indirimbo na cyane kwereka mbega Natasha abameze gute muri video. Natasha muri video ni umwe mu ba artiste yambara ibintu bitandukanye n'ivyo tuba tumenyereye ku bakobwa bacu. Abakobwa bacu itana rya pataro ugasanga yashize muri video, ukaca duhura ndaryambaye. Ambara ikintu muri video ku buryo ushobora kucambara rimwe, udashobora kucambara kabiri. Uno musi ikoreshe muri video ejo usanga urayisohotsemo. Urumva video yakorewe muri Kwetu Studio. Kwetu Studio ni yakorewe nuko. Ni indirimbo imeze neza, indirimbo imeze neza. Je nakunze ahantu havuga guca, nakunze ahantu havuga ai baba kiuno uma ai baba kiuno uma. Kadarodere kabisa. Ai baba kiuno uma. Harukudu yachaduza kagurucha. Yani kiuno kikuuma unafikiri unafanya nini dada yangu? Wewe uko unatusikiliza hapa kwenye Star TV. Ukisikia kiuno kinakuuma unafikiri unafanya nini? Nikuca bagusakara bigaca bihera. Yesu akoze wa Star TV rero yarijiste kubabwira urugendo rwanje muri bimwe byabaye mutari muzi. Uno Natasha n'umuntu w'umunyamuziki w'umunyamwuga, yubatse izina giwe yongera arikomeza. Yubatse izina giwe yongera arikomeza. Tumushyigikire n'indirimbo imeze neza, n'indirimbo isa neza. Yayise ai je nibaza ko ari akantu ko gutangara. Nakantu ko gutangara kubera ko ntumbwira ngo gasigura mu Kirundi babigoye cyane. So akandi kantu nakunze ngo nilijifanya fundi kitandani mpaka juu ya dari. Na mpaka yote siringi kilichonikuta kwisha habari. Hii siringi si zile wanawake wanavaa makareso zile za chini kule ndani masiringi. Yani ni siringi nawekwa kwenye nyimbo ya Rabosi hapa. Imeweka tayari. Mambo kwisha. Nyimbo kali kabisa. Afu wewe jimu unazoea jimu. Kwako una jimu, fasi yote una jimu wewe. Bosi wewe. Nilipenda kisi ambavyo hao wanania wa danseze walivyocheza. Yani unaona kawaida unitku mudansere cyangwa mudanseze. Sio ucheze ya mapasikiliza kwanza wimbo uko aje uko vipi.
wanaimba kitu gani? Bariko waravuga kerobje. Sasa wanasema kiuno, wanajigusa kiuno. Kiuno kinakuruma, kinakuumiza, unagusa unaonesha kwamba yani ni ulimwini uzenya. Dufatiri kula kina nka sinema. Kiuno unaonesha kama unagusa kiuno, unacheza unagusa kiuno. Na watu wote mwenye abantu bose bazokora challenge. Before ujiguse kiuno utoneshe kama unagusa kiuno. Kuburyo n'umuntu ashobora kuraba indirimbo atazi ugo rurimi, akacabona ati umuntu ariko arikora ku kiuno. Anataka nini? Anataka bwana, anataka vitu gani? Nuko babimeze raba dansere bubu b'abarundi bamwe bariko barabitahura yuko sikuza gutamba gusa. Umviriza na message yatanze kugira ukoreshe resinye kugira n'umuntu wikirage abone ivyo bashatse kuvuga, canke nk'ikitumva abone ivyo bashatse kuvuga. Yes, thank you so much. Ariko bakonzi banje nakubise link muri commentaire yara boss Natasha n'umuririmbyi kazi meza cyane azi kuririmba, ariko kandi tumushyigikira kwera ko akora ibikorwa ku mpande zose, haba kuririmba, haba muri vie privé, haba mu biki abahari. Mani guhezagire watumye mfata rutema ikirere n'ubundi ni yakabiri ndabona ari uzovavuye yifatira kwera ko ntawe mbona yo yifatira wundi abandi so bari